أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحسن بذي الملك والملكوت 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 واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في أمان الله بحق كفها يا عين صادق في تكفينا وبحال معز القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك جبار، باسمك جبار، باسمك جبار، باسمك جبار، باسمك جبار، باسمك جبار، باسمك جبار الذي جبرت علي جميع خلقك أن تعطيني قوة من قوتك جبار. صدق الله العلي العظيم. mbere byose ngira ngo murayibona DRS ama DRS jewe Dr. Swale online TV jewe no munsi nshimye gukoresha telefone sikuvuga gutakana ndafise kamera hajya, ndafise kamera yiwanje, ndafise tripezi wanje, kila kintu nagifise, ariko kameramani no munsi yamuri amakosa ntiyashoboye kuza gusa nagomba kugira ngo ngire impamvu je ngaha anye ngomba kubeshuza bimwe mu bintu Famba yaje kuvuga kubyerekeye jewe Dr. Swale online TV. Jewe kuri ngitegereza neza je ndo gusaba ikigongo Famba, ndo gusaba ikigongo ya case down jewe, ndo gusaba ikigongo jewe iva, ndo gusaba ikigongo jewe kike kamwe nani sinzi nini na nini uko ngitegereza jewe uyu Dr. Swale online TV jewe ngembe cyuzi ikintu kimwe kukubera video ndayibonye mwingene ndayihije ubunye kwiraba. Ni kuvuga yuko burya anya turi mu igihugu kimwe indongozi nziza. Twese yaba muto ya mukuru nta muntu ari hejuru y'amategeko. Twese turi hasi y'amategeko. Kandi kwa dufite indongozi nziza ziturongoye kandi zifise n'imico n'imigenzo myiza. Nagiye mvuge yuko bino bintu za muri hendako ngo muri abasinaliste ngo muri abantu mu filme. Igihugu cy'u Burundi ntigitwagwa n'amategeko ya filamu. Igihugu cy'u Burundi kitwagwa n'amategeko yakigenewe ku buryo kira Murundi kazi Umurundi akwiye kuba umurundi mugenzi wiwe, umugabo akwiye kuba umugabo mugenzi wiwe. Wewe gukina kwawe kwa filamu siko kocha kuza uza gukina filamu uzazityoza abantu ngo ni filamu kurakina. Mbega wewe ugende kagira ukandika amaposti kuri YouTube. Je nagwe akazana gutumye sinagutumye uko abyumva muca make. Rero nagira mbere cyuze bimwe byagiye bivugwa kubyerekeye byo yisiguye ko nzeye Famba. Ni kuvuga ko Famba jewe nari ngaha muhira hari mu masaha ku mugoroba mbona Monsieur Sami arungikiye nzeye link, mbona hejuru yanditse ngo izo nizo film dukeneye mu Burundi. Nuko abyumva muhefo ndaza kureka iyo screenshot ngiri bibeze burya yaciye abikwipa ntaguze kurishamo kandi kwazi yuko ico byamukugiye ubwambere acandika ngo izo nizo filamu dukeneye mu Burundi. Ngo jewe sindi wa muganga weskrotse wa muganga ugiye kuraba filamu ugiye kuraba filamu nuzeye Sami yagiye gukina yanze. Jewe sindi wa muganga DRS manake Dr. Swale ko DRS niyo logo yiki ya YouTube wanje. Je sindi wa muganga Dr. Swale wagiye gukina filamu y'urukato ukabyumva wa muganga w'umurozi yagiye gukinira filamu yiki y'urukato ukabyumva ngo kandi ngo zamuramuca muri ibintu yagiye aravuga nyine bitahasi cyo n'ubuntu ndayibonye ko ati no muhungu nibiki ukabyumva. Jewe icyo navuze n'igiki boga sinahitiye ndamufatiye ingubwo nyine apana. Ndaramwandikiye kuri WhatsApp ndaza kubibereka nuko ndiko nakoresha telefone kubera kameramani nawe uhari uko abyumva. Ndamwandikira SMS ngati Famba jewe vraiment nije wandikiye ibintu nk'ibyo onye cyangwa ati ndugwangume yakanyaga kugira ngo numve ingene yagira ntingena za kwisigura. Mbona wa muhungu arahoze, mbonye umenga arahoze, naciye telefone bitwa koresha umwanya ndamutelefona ndamubwira mvuye muri telefone akoresha umwanya n'imije kumubwira ngo telefone Sabi ndayimubwira mende juko onya nacengira ndonda video share nachefata yabuze ya link yashyize kuri YouTube ndayikuta screenshot ndayirungika ku batware bararaba ibintu yanditse ndaga ati bino bintu kwe ni bihanwa n'amategeko, ati bino bihanwa n'amategeko cyaragirane
ndakuba ngaho aho onye video sheshe na yaragitango kuviteke 28 ifisiri mu nzu basi niho nagiranye niho bukiye bwaho navuga ati Rovene fa on atoya je sinogentera ngenda kugirane kumufungisha mpaka tubonane numve uko aza kwisigura nuko nagenda shitse ndashika maze gushika cyasanga hari bene wabo nafamba mugani uko nabangiye muri bene wabo mugani nzi ka bene wabo ndabwira ibintu byagenda bereka ni byagize nangwa ati je ne ibintu ushaka kubina ko ibintu ntakoze byaguye ko icubaya kubera iki inkuru y'umwana isubira inyuma nari mfise abantu bagomba kuvura bari hanze y'igihugu bamaze kubona inuze ya post yasize kuri community yo kuri Facebook bacha mu screenshot bacharangira barandugikira ijya post yagize maze kuyindugikira bacagiranye bacakira kwagira nti babroka aho kamwe kaceka babaza gose kandi abo bantu bagira umwika amafaranga nakora akazi yera amafaranga angana hafi nka $750 ngiye kuharura mu mfana cy'amarundi amafaranga menshi so mbibira mbu bacare gose kuko amaze kwishira ko iyo post ku verse yese yo kuva 27 iragumako namubwiye ko ibyo byababaje 28 ayigumizako na yarafuta ndavuga no muntu kweri yarengeranye kweri Jeffrey muno ntanzi kabisa none akingira nakimva hajya ndagenda ndashika muri wabo bishitse muri wabo muri kubya bene wabo ndagenda nsiga mbwiye umuntu yari hajya avuga ati umuntu abire ntagende ngigenda hajya ahantu famba cyansanga abanda musanda mwishura n'Islamu vema namba ati famba ngenda kubaze wewe byukuri ubw'islamu urabye cyo busigura kwera ngira ni hukumu yinigane kihe umuntu ahabwa kweka icyoyero cy'umuntu mbega mu bw'islamu ni byiza gukora ko umwislamu ni byiza gukora ko icyoyero bw'islamu genza atoya sawa kuki wewe ukaronda ama views ukaronda ama views nze gutuka abantu gutosokaza abantu kuko tuyarondera muzinzira pa mukareka guta indero ndundi indero kavukire muje nakusanga gukoreye atisigure no ngene wisigura ikintu cyambabaje yavuze ati ngo jewe ndamaze kubaka izina ariko avuga ngaramaze kubaka izina ngo kuburyo ata muntu yoshora kumufunga unavyumva ngo kuburyo ngikona zose namaze kuzikora amasonsha gufungwa ngo gerageza nguraba ati nukumbwiye jewe atumbwiye uko nyene yani umporera amakosa wongeye kandi unyikira akazi kanje ngwa gukora ucumbwishira uko onye atumvira kubwira kwiga jambo vuze reka gerageza ndabudafungwa nona chengirani niho hacha haza a case down nabo bandi ndabasumwe byagenze byose ijambo case down yavuze yarambwiye ati uno muhungu nuko ameze narababujije imisozi iyo bakora posting barabina posting ibyari ivyo barabintu bavuga ibyari ivyo kuko ikintu ushaka kugifata ko ari gitoya umuntu kikaba kinini basi bigenze ko onya hakurikiye iki tera cengere ndamaze kugenda ndabereka video shesha police sharamufata baramutwara bamaze kumutwara arabeshe kweli urupapuro mwana muri ngahanye ndaza ko basomera ngo je nansa ikigongo cyangwa ni wansa ikigongo bas maze kugira nte tumaze kugenda rushaka kwizone barangwa turashira imbere y'abatware y'abatuye urongo imbere y'amategeko baramubaza ati famba uyu muntu ibyo kwitwarira nibyo cyangwa sivyo ngo sivyo abaramubwira ati dusanze ibyo kwitwarira ari byo uvyisugura ku iki mugesha ngo kurikiza amategeko tisawa ndavuga ati uyu mugabo ikintu cyambere ikosa mbere ndamushirako yaragiye rankura kwicero cy'uwanje aragenda aravuga yuko jewe ndumurozi aravuga yuko ndumubono aravuga n'ibintu nyine biteranye isoni ku mpamvu zo kugira zikunda ama views yarenze guca kuri jewe aramponda aramvuga nabi kandi mukumvuga nabo kubonya acatuma abantu nari ndakorera akazi bari hanze y'igihugu bana kicizere barambira ngo akazi bashaka kuri batatu bacaragira kubera byari ryambere dukangira ngo ngo bazingireje nkora akazi mbere kuri umwanya isubira inyuma ndafata voice ndavuza voice ije abantu maze gukora akazi nyine bagenda baranshimira ngiye n'amavideo amwe ndayerekana abantu ngira ko nagira avura bari hanze banshimira banshingira ibintu nk'ivyo onye bimaze kugenda uko onya niho umutware yavuze ati uko biri kose wakoze amakosa aramubwira ati irino kosa yakoze ni enquête judiciaire warambaza ati ne wewe famba wewe wahawe akazi wahawe ujejwe iki wahawe akazi akahi
ujejwe iki kugira ngo ushobore kugirane gutyoza abantu ukavuga umuntu ko atari ukamushira kuri rezo sosio kubera iki famba maze kubona ko bimaze gukara niho abantu barahanze ndabyije ukuri ubwo n'ububeshi si famba arasabye ikigongwe akese dawande nukuri ndagusabye ndagufukamiye nukuri mugira ikigongwe uyu namambesha aze kumbeshuza uyu mwene wacu ndikwamenze kandi aragushika famba mbya ati nukuri jewe ndacari muto avuga ko yakiri muto unahana mbwa kwe no kwitwa umushinga ntaye unahana mbwa kwe kujya mu bashinga ntaye ndamubwira ikigongwe ku makosa yakoze kuko ntacha afisa ashobora kundiha ndambwa tumvira kubwire mwene mama wewe ukuntu gusaba ikigongwe ndabwira ikigongwe sawa nuri ikigongwe cyawe kiraze gukiza ibintu rero wanyikiye wewe atireka ndakwereke banze ndondera miliyoni 3 ndakureke urukurabina kwaramire ku miliyoni 3 kubera iki nafate proje amafaranga yabaye bloke kubera iki kubera inyifato yakoze arapostinga kuri stat amvuga uko ntari akiyoza izina ryanje akiyoza n'akazi nkora ukurabyumva ndababwira ati batamu turabe logo zacu logo yanje ya YouTube iriko DRS Dr. Swale Online TV ukurabyumva kandi uyo mu Dr. Samira ve gukinira filamu nta wundi yari jewe niyo filamu yari filme yitwa uburozi bwo mu kuzimu ukurabyumva ati rero kubera impamvu zohoye je vraiment nukuri dushaka kugira ngo nyene mpaka unsubiza amafaranga nabuze kukobera wewe mwananza n'ikigongo bigenze uko onya je na cyenda hagenda aranse yumva ati wacu n'igikunda kuko akona gasuzuguro akona kagaye kandi inkuru mwana isuri nyuma maze kumufata famba navuga ko ngiye kumufungisha nake telefone nyinshi zinga tujya mu kweli nukuri binagira sivyo atumara amaza byinshi filama nyinshi ama SMS mesha voice mesha banavuga ati ibyo bintu vraiment sino bigigwako niho rero bukiye mu gatondo jewe nabone ikiganiro ruze akesi down yakoze maze kukibona naciye nkivyuko nyene naciye mbyubuka ntanagenda ngiye niho nashika hajya anya sanga ya akesi down sanga ari uko mwitwa keke sanga ariho iva iki ndabitegereza ndavuga ati mwe nababwiye bashaka jewe ahamukine ko dukoresha ingufu twazikoresha kuko mwege ntawe imwe nkanga nabyo kwente mwebwe ntawe imwe nkanga muri abana bato gose nawe imwe nkanga vrema muri mwesa kuko bere itwa ntawe imwe nkanga jewe mfisi cyanditse mfise ivya nkoreye kandi biragaragara birabonekana ati rero mwakanona ngo dukoresha ingufu turakoresha ingufu mugende ngo tugenda buke tugenda buke mugende ngo dukoresha twose turakoresha nimwe ni mu nkanga ngo je nasa ikigongwe jenza ikigongwe bagaje yewe bigenze ko onya ndaza gusoma n'ivyanditse kugira ngo muvye kandi bisona kumugaragara bigenze ko onya ndabona tumve ndababwiye bashaka jewe uyu muhungu niyo yagize birebire ukurabyumva kuko yacha bigira birebire ntakuvye kugira ngahanye se kumufungisha yerangaye kambwira ngarazwi ngo urumva ngo ntaco no mukora ibiki nibiki namba tereka rero wewe turabe wewe naje yewe turayo cyane nindi aza gusumba uwundi urabyumva ko iyo umuntu mugiye buke bikanka mucamukoresha ingufu ukabyumva bigenze kubona rero niho hanze umumamumwe agumemba kwanabwa ati mvreda ko byire jewe wewe ntabwo buntege kandi uko mwana yamuka kanje ngo mukomba nanya nkara ndava ngaha nukabyumva kandi muri mwana isuri nyuma yo kubona bijya bintu yanditse biri kuri rezo sosio baramubwira ati mbe wobuzi kubona ibintu bihanwa no gutungane gutyoza umuntu ukamva uko atari ati mbere yabigutumye mbe ujejwe iki baramubwira ati genda umwandikire genda wandikishe dossier wandikishe iraporo y'ibirego hama tubitransfere agende kujyana kubivuga imbere ino dossier ishobora gushana mu miyimba ndavuga ati no mujama kweli arahuye n'ibanga bati umvize rimwe na mama none gashahu ko anesheje amafaranga dina genda onge ku kazi kiwanje ko rapose wagize bicha bigenda gute aje amafaranga wanesheje ni amafaranga yazidemo pange programme kubera impamvu nizi amafaranga na inflation ari muhirama amakashi yangana 2 million ati amafaranga nayatanze ndayahereza umujyango kubera impamvu kanaka ko mvuga ati hariya ndagiraze none raba nayo yagiraze arabrosho kubera wewe bicha bigenda gute arasaba ndamugirira ikigongwe ndamureka tahe ngazoginira filamu ngangire nganyamamariza ibikogwa ibiki n'ibiki ngatije byo nzo nkeneye kuko jewe n'ugutonye mamiza filamu nzokwikini musanzwe muzi je niyo mukinyaje gukina kangara no ngati toka nenda filamu nzohagarara mu gihe umufuko watoboze nzokoresha amafaranga kandi nzokina
basi bigenze ko mbonye menga ntiduhuje bacamutora bagirane bacamuta indani bamutaye indani cyakurikiye n'igiki mu gatondo yamaze gushika ndakubwije ukuri ni kinyoma yabawe iva nta kuntu mbere mu bantu nabonye bari hajyanye iva niwe numvi yambye ati ngwi doctor ndakusabye ikigongwe cyenda namatabyuze rero fambo byumve neza byumva baraguhenze niwo bansabye ikigongwe banse yambye ati nukurira mugirira ikigongwe uyu nta cyafise na kingorongora afise unya na hari umukobwa umwe nambaye nambara yose badasinze mbete uyu famba nta nikingorongora afise unya na yakura na n'intuzeyi mugirira ikigongwe Mwana wazi kubona ko namufata Jesse namubwira ikigongwe ndabihivye je ndagiye muzokwimenya nuho nagenda ngiye ngeze kunuzeye ndenze kuzana kwa unya ngeze ahantu nuvumenga nte ikigongwe sindagaruka ndamubwira ati basi ko mwavuze ko atamafaranga mufise ndabaga ariko mwebwe abantu shaka kuri batandatu mwigira ngo murabasani ngo murazwi mubure na 600,000 Wena 600,000 abantu hafi batandatu ngo muri byamamare handi ruzo bahindasha ubusani ni mu mufuko bara amajambo gusa so kusanga umusaba gitera kamera je sinje hirya yejo ngiye kamera hagira hari kamera nayo ifise cyakishana gifise so kusanga ugara yigusanga na kamera uratira ugasanga je umuzango wanje sinzi kugara sinzi kwigira umuntu hataramwe igiye kugiza umuntu hatari ndakora ko tutangana maze kwiyumvira ndabona menga tujya mu jamare kandi muri iki muze ikigomwe kandi ndavyihoze mbati nta kibazo ndagaruka cyangwa ati mwambi kugira ngo ikigomwe twandikiranira urupapuro rwa mbere twandikiraniye nisuze byambwe bwa mbere kakine kuza kunkinira kugira ngo andihe kuko amafaranga nayo yoronka kunkinira kugira pata biga promotion n'ivyo wonye ndabishika ndabisize ko baravyanga ndabikurako canandika urwandiko ruvukunya mubyumvirize neza mubyumvirize mwumva yuko jewe nasaba ikigongwe cyangwa yuko ari wanse ikigongwe uvuga ati amasezerano yo kugiranira ikigongwe jewe Dr. Soleil nanze ikigongwe ku mushinga ntahi famba bivuye ku makosa yankoreye biciye ku rubuga rwa Facebook Facebook yiwe nkaba nanze ikigongwe ariko nkaba sabako yoca hajya yaciye ubwa mbere mu kunsubiza ko icubahiro canje yarahacirira mwabonye post yanditse no munsi nayibonye yasubiza gukora kicubahiro canje akaba amaye indishi yakababaro ingana n'amafaranga 150 ukabyumva akaba amaye avase amafaranga ngana ibihumbi 100 akaba asigaye n'amafaranga ibihumbi 50 murabyumva neza akaba asezera akaba agemeje ko azoyandiha mu kiringo kingana n'ukwezi kumwe gusa notevye natayariha azogirane azokurikiranwa n'ubutungane ugutanze ikigongwe umviriza mubyumvize neza ugutanze ikigongwe Dr. Soleil ugugirira ikigongwe famba Dr. Soleil narasinye ngaha murayibona famba arasinye ngaha murabibona uko avyumva ivyabona byabose Hakizimana ja nimero ya telefone ngaha iriko Nyandwi Isa nimero ya telefone ngaha iriko mwende babazi kumvira no papuro wumva rinde yasabye ikigongwe wumva rinde yatanze ikigongwe never nta munsi umwe nigeze nsaba ikigongwe abahungu nukinyoma kibeshwoko noze yigo nk'abandi bajya hano n'abakoreye ko sibi rumvikana nyuma mukore ko sonse ikigongwe je na kigongwe nigenda musaba gusa nabwira ikintu namugirira impuhwe maze kumugira ikigongwe haca habaka yo gucibwa amande ku makosa yakoze ugavyumva n'amafaranga bafise babaciye amande amafaranga make cyane gose vrema niyo amafaranga baceka amande barayarutse bamaze kwahura jewe nyene Dr. Soleil nije namurihiye amafaranga yo kugira ngo amande bamusavye ayaroge kugira ngo aveyo uko avyumva mu nyuma y'ibyo onya je ndagenda maze kugenda sisi imbere sindagaruka cyangwa tumve ndakubwire jewe sinyenye uko avyumva je sinyenye uko abona hajendi ndi wanje simpanzi uko avyumva ndi muhiri wanje sipanzi uko avyumva ndamwe tumve ndakubwire
je amafaranga no mafaranga buke cyane gose ku banzi baranzi ukurabyo amafaranga bw'uburofu bwoye gusa ngomye kugira ngo ndakugirene ndagukosore ndakwigishe kuko nejo cyangwa nejo bundi niyumvira gukina films wawe uzomenye ibizokina ari byo uzokine ibikwerekeye wewe cyangwa utanga inyigisho zigisha abantu apana inyigisho zikura ku icubahiro abantu atumena kubwire jewe sware aya mafaranga 50 ndaguhebeye nabuye amafaranga 1000 bari batanze bwose ndabusabagirije gatanagenda kama ati nege no njobundi ntuzosubira ngo tukubwira nakwerege ko jewe amafaranga ntakeneye cyandamana kirano rwandiko rubikonnya jewe Dr. Swale naya 50,000 ndayahevye urabona ndayahevye nta deni ansigaye ko jewe Dr. Swale ndavyemeje murayibona ngo bamwe amafaranga jewe rero muncha bakinagire mbwe n'igiki enye bantu mukina ibintu bya film ndo bintu mukina ivyari byo nimuze mukina ibintu bikura kicubahiro abantu nimuze mukina ibintu bikura kicubahiro bigenda kinyume n'imico n'imigenzo y'igihugu genda urabe jewe film zina kimwe ni film zigisha muncha make nuko byagenze famba sinigenda gusaba ikigongwe akesi down sinigenda gusaba ikigongwe Iva sinigenda gusaba ikigongwe keke sinigenda gusaba ikigongwe ahubwo jewe ndagira ikigongwe aho kunungera babira yuko ivyo bintu yuko atashimwe mu bigabanye nungera kandi yuko amafaranga mu maye atakintu mu maye ndabusabagiza ya nyene kandi nicemeza ngakira hari kandi yavyivugiye mu ncamake rero famba ndakwishuye ariko nashimye inyifato cyewe wifata mu nyuma kuko aciye wikebuka urakora twavuganye kurabikurikiza ariko vraiment je kwa nakoze cya kintu nkagufungisha nukuri nta nawe nanda gufise ko kandi nta kintu nakibewe nanda kwije kuko we n'amafaranga ufise ushaka kumva ukabyo nya ndeke wewe nabo mwari muri kumwe n'amafaranga n'ufise mwari gushaka kumva ukuravyumva no nabikoze kuneza mvuga ati nukuri ndabihevye ariko ntabwo muragufise ko gusa ndamushimira Iva n'umushinga naye yeta ahubwo yo Iva tabonekana wari kurarayo kandi ningigahera ubutware ubuntu zeyi ubuntu namubonyemwo ubushinga namubonyemwo ikana case down namubonyemwo nukuri kwa Mungu naciye ntekana avuga ati ndabihevye byose muga wumve yuko ivyo yakoze bitari byo hama fyaheze ubunya ariko nejo bundi bikubera ikigwa hama nibaze yuko ukuri mwakumvise ukuri mwakubonye ivyakavuga navyo bijyanya ni kinyoma naho Dr. Swale yigizasa ikigongwe na hatoyi ntaho biri kabisa hama ikindi naco yarafise ikosa rinini cyane ngose no kubari bari haje kugira mu babaze baravuze yuko mbera ahubwo iri kosa ahubwo ritoroshe gari no kumushikana kure baravuga ati ahubwo wewe kumugirira ikigongwe ahubwo ugushimira film kuko niza ko urundi muntu bari kumukorera hama murakoze cyane ngose yari Dr. Swale honorante bimuvugana murakoze cyane.